nasanze mu buzima icubahiro c'umuntu ni piège yiwe. Ingene abantu banzi, ingene abantu bakuzi ni piège. Ingene uri umuntu afise uko aboneka muri societe rimwe na rimwe ni piège. Ariko hariho avantage muri faiblesse. Hariho avantage mpora mbona mu bantu bari faible. Ariko ico kintu mpora mbona mu bantu b'abanyantege nke canke bafise ubumuga nk'uyu mugabo canke bafise ico babuze, nuko bobo baramaze kwiyakira nk'abantu bari faible, ku buryo ivy'icubahiro ntibikibabera ingorane kuko ntaco bigeranye. Ariko iyo ufise uko abantu bakuzi n'ingene abantu bakwita n'ingene abantu bakubona, niyo uri kurarondera Imana birakugora gusiga inyuma ingene abantu bakuzi n'ingene abantu bakubona. Ukagira icifuzo c'Imana, ugashaka Imana, ariko ku rundi ruhande ugatena en compte ingene uzwi n'ingene uboneka. Ugaca usanga rero ukonzwi n'ingene mboneka birashobora gufrena, birashobora kuharantisa, birashobora guhagarika, birashobora kuncereza kugira umuvuduko wo kwakira ic'Imana, kuko ndi protecteur canke ndiko ndagera image.